mwese bibanye naho muherereye ni mama Kapi kandi yongeye kugaruka uno munsi nabazaniye umwungu ibihaza maboga squash uko mubyita bose mwayibonye sindawuteka wose nagize igipande murabona neza je nagure mu bashinwa bawita mbega ngo iki ngo bawita kabocha uri mu gasashe ndakuramwo hanyuma mave nyene ndawutegura mube hafi mugumane nanje murabona ko ufise imbuto imbere mwazibona nga izi mbuto rero ni nziza ni mukazite abantu bamutetse imyungu myinshi cyangwa mufise imyungu myinshi izi mbuto ni nziza cyane muzanikiye murashobora kuzisekura mukazifungura nazo nyene zifise akamaro kenshi ifu yazo wazisekusha kuyishira mu mboga mu ndagara kujya ivyema bikora nazo niko zikora rero ntimugate imfunguro ngira akamaro umwungu rero mu bwoko benshi bavuga ngo ni mu bwoko bw'imboga ariko abandi bakavuga ngo ni ivyamwa cyo bari cyamwa gitekwa rero jewe no gukunda uteka reka rero dutegurane hamwe umwungu mwazibonye murabona ibi rero mwanikiye muca mutonora utubuto tw'imbere nitwo musekura mugabika gafu mukaza murashira mu isombe mu ndagara uko nyene ugomba kuvyumva cyangwa ukagira isosi kujya bagira isosi y'ivyema rero ndangira ndawukata udupande ndakata udupande kugira ngo nze gufungura umwungu wanje umeze neza iyi myungu rero ndayikunda kuko iragumye imeze kujya kubijumbu umva wari ibijumbu amateke nashaka kwa nkuno mwungu uburyoshe cyane hari wambaje ngo mbega ngo none ngo ufise ngo umeze gute genda nawe uguru genda uteke hanyuma uvyumvirize sivyo none niyo mpamvu rega mba ndabizanye ngaho kugira ngo ntegure namwe mugende mu gikoni mutegure hanyuma muze mumbwire uko namwe mwabyumvise mumbwire ko biryoshe nuko bitaryoshe je warandyohe kandi rero burya ikiryoshe si ibyo dushira mu nda ariko mbega nibiki dufungura kuko umwungu ufite akamaro kenshi cyane umunsi wamenye umunsi watahuye akamaro ko gufungura umwungu uzoza urawuca ku ruhande ngo usume ibindi nawe nyene wibagire urafite vitamine A urafite vitamine C abantu bagwaye diabete igeze ku kiringo ku kigira kabiri umva mufunga umwungu birafasha cyane babandi bambwira ngo Jesse njama gwintu ngo bicopoye ngo mama Kapi uracopora ngizi imfunguro z'abantu mugwaye abantu mutajya imyunyo abantu mutajya isukari iyi ni imfunguro mushaka gufungura kandi iraryoshe yego ati rero none umwungu wacu mwana ko kukata umva no kunigana naho kiba gikomeye utariye nta ukata mu gikoni nta buhinga rero gukata ukata ukubyumva je nagize gutyo ubundi ashaka kugira ibindi ayo ngo ntiwatonoye kutonora burya akagashishwa niko gafise ngira akamaro gusumba murabona ikuraho yakagashishwa niko kari very important ntimugakure ko gusa ndakura ku imbere kuko iyo utetse ucushaya n'ingoga kubera ibi by'imbere hari ukuntu bishaya gaca bihindura amazi n'ingoga ugasanga asa na jaune ariko ntaco biba bitwaye ariko je sindabikunda ku bwanje wowe ushaka uhitamo kubigumana nta ngorane kubigumizako mugabo gusa ntugatekane na zijya mbuto mwabonye oya nukuzikuraho ukazishira ku ruhande mugumane nanje ni ndacari mama Kapi kandi umva ndabakunda murakoze ku rukundo muguma munyereka nanje sinzohengeshanya kubazanira ibyonzi ndabibasangiza je sindi umwana mubibasha oya ariko muze mumpa subscribe kandi musharinge n'izi video mwigishe n'abandi abantu mugwaye za diabete uyu mwungu impande yo gufasha abantu bagwaye diabete urakingira na kansere zimwe urakingira kansere kandi ni mwiza nano kuko vitamine A murazi ko ifasha amaso yacu ugomba kuyivura amaso zurafata imyungu murabona rero nta bindi ndonga nshiremwe amazi umva nta munyu nshiramwo nta sukari nshiramwo no gushiramo utuzi nkabiriza nkaba nateguye ico nza gukoza umwungu wanje mukozi kinone asha jewe munda ukunda n'uduharage sinzi udakunda uduharage
igitegwa mbumbarugo niko iwacu tubyita. Murabona agashishwa jewe nakagumije kuraronga neza, ugashushiramo amazi akwiye, umera nk'urengeza gatoyi. Je nkunda narengeje ko iyo uhiye incangaruka kandi nkagira gute nkayakuramwo. Ngumane nanje rero ubu nyene ndahejeje, ngiye gushira ku ziko mu minota 5 umwungu wacu uzobuhiye. Mugumane nanje rero hanyuma tuje ku ziko. Yego ndatsa amashiga yanje, hanyuma nafundikiye, nababwiye ko atakunyu nshiramwo kubiharage biba bifise akunyu. Aha no kurindira gusa ariko umuriro nyeka wamaze kwaka, ukarindira ugafungura. Ni ifunguro iryoshe cyane, wari ifunguro mwabonye umuriro wamaze kwaka. Rero reka duteke mu minota 5 ca tugaruka ngaha dusanga umwungu wacu wahiye. Mugume hafi, muracari kumwe na Mama Kapi. Sindabarandira rero, murabona ko umwungu wacu wahiye, amazi abakirimwo urabona ko yuzuye, no kubiriza gusa. Rero nkaca minina ndayakuramwo yose. Umva nta soso y'umwungu, mumbabarire, nta sosi y'umwungu, oya, no kubiriza ugaca minina y'amazi yawe umwungu wamaze gusha. Ariko murantunga akavideo kubereka ingene umenya ko wahiye, ariko nta birenze. Ufata agafurusheti ugashiramwo hagati, wumva imvise woroshe, uba wahiye. Ninjya ufungura mu mwanya muto cyane. Nababwiye ko nza gukoza igitegwa mbumbarugo no munsi. Hanyuma nce mfata rero na ya myungu yanje nga warinze ifunguro wirirwa mu nda umeze neza. Sinzi wambaje ngo mbega ngo uzijya sangape. Umva ushobora kujya saa 6, ushobora kujya ku mugoroba. Ni meal iri just right. Yego kuri jewe mbana n'ubwene ubwo biravana n'umuntu wari we wese, ariko murabona ko bisa neza, biraryoshe cyane. Ndabahamagarira kuja gutegura namwe umwungu, muje mukurikije akamaro mukuramwo, mutitaho ibindi byose, sibyo none. Yari Mama Kapi, ndabakunda cyane. Ni munkorere rero subscribe. Murakoze, naho ubutaha, bye bye.